Inama mpuzamahanga nyafurika yo gukingira no kwagura amashyamba arimo ibiti n'ibikoko bikingiwe iteraniye i Kigali mu Rwanda. Intumwa zigera ku 200 ziyihuriyemo zemeza ko ako karere ka Afurika yo hagati ariko kari mu butunzi bwinshi bw'ibinyabuzima n'amashyamba bitaboneka henshi ku isi kandi ko bikwiye gukingirwa. Ku murongo wa telefone do kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Pierre Claver Niyonkuru. Pierre Claver Niyonkuru, wiriweho? Mwiriwe neza Venuste Nshimiyimana. None amashyamba akingiwe muri ako karere k'ibiyaga bigari nayahe? Amashyamba kano karere k'ibiyaga binini twohera nko mu Burundi hariho ikibira ahitwa parike ya Rusizi, ahitwa Monge, Ibururi, mu Rumonge, Ivyanda, anke mu za Kigwena, hari amazi y'amashuha, hariho Karera n'Inyaga n'ahandi. Mu Rwanda naho hariho amashamba hariho nka parike y'Akagera muri Nyungwe, hari Birunga, hariho nk'amashamba ya za Gishwara, Mukura n'ahandi, n'ahari ingagi rero zitandukanye. Hakaba mbere na parike yuguruwe hagati mu gisagara ca Kigali, mu wa Kigali, parike yitwa ya Dungu. Muri kano karere kandi twovuga nko muri Tanzania, ko ino nama yerekanye yuko hari amashamba akingiwe, hariho nk'iziri ya Rushai, Gombe, Katavi, Kilimanjaro, mu Bamasa n'ahandi. Ivyo byose rero abahinga bateraniye muri vuga ko ari amashamba cimeza canke koko bitandukanye nk'amacempanze n'ibindi kwiriye gukingirwa, kuko ngo niko karere gasigaye ibikoko vyiza n'amashamba biriko biragenda biri ku mushiro canke no kwisinzima. Uretse ibyo bisimba harimo n'ibimera bishobora kwifashishwa mu gukora imiti, nabyo birakingirwa? Ego cyane, anavuze ko muri aya mashamba yose hariyo ibiti bikoreshwa mu gukora imiti itandukanye. N'abavuze mbere ko muri kino gihe cyo kugira wa COVID-19 hari ibihugu bimwe na bimwe no muri Tanzania ndetse no muri Kenya ibiti byo mu mashamba nk'ivyo bita imikaratusi bakiyuka kugira ngo bagwanye ibicurane n'izara zifatiye mu guhwema nabi. Rero n'ivyo bimera navyo byarafashije kugira ngo bimwe bigwanywe bitsindwe. Abantu bahinga rero bateraniye hano bakavuga ko ano mashamba kwiriye gukingirwa. Ahanini ano mashamba n'ibikoko biri mu bigize birenga nka 60% by'ubuzima bw'abantu, kuko arivyo ariho baba kandi ari navyo bitanga impemu abantu bahema. Pierre Claver Niyonkuru, abagomba gukingira izo nyamaswa n'ibyo biti barabyumva bakabikora bumva ko bibafitiye akamaro cyangwa se barabihatirwa? Bamwe barabyumva kandi ntibabyumva. Nk'ubu hari umumasayi mu kanya gaheze aturuka mu gihugu ca Tanzania avuga ati twebwe aho tuba twegeranye ririmo ibikoko rekingiwe, ariko rimwe na rimwe rondera tukabirya kuko tuba twabuze ico. Rero kubikingira byari byiza, mugabo iyo tubana na gihe tubyikora ko tukabirya canke naho bikabonera bikaturira imirima n'ibindi bikaba ngo tubigwanya. Urumva ko kubikingira rimwe na rimwe hamwe abaturage bavyumva, abanyagihugu bavyumva, nko ngaha mu Rwanda begereye ingagi, abegereye ibirunga barabikingira kuko bazi yuko ingenzi muri ayo mashamba no muri ayo maparike zikarya ngaho, zikarara ngaho, zikagira zibasigira. Bamwe baravyumva, abandi nabo ntibabumva. Ni nayo mpamvu abari muri iyo nama bavuga yuko ari akazi kuko umuntu wese abwirizwa kukingira bino bidukikije. Pierre Claver Niyonkuru, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane nawe Venuste. Mu Burundi haravugwa amapfa, izuba rikabije ryatumye abahinga bateza ku buryo imiryango irenga 200 yo muri komine Rugombo mu ntara Cibitoke imaze gusuhuka kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kubera inzara. Bamwe bajya muri Kongo, abandi bakajya mu yandi makomine mu gihugu hagati. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Mu nama y'umutekano yo
ku munsi wa kabiri w'indwi heze yari irongowe na Bizoza Kaheme buramatari w'intara ya Cibitoke niho havugiwe ko ikigoyi kiriko kiribonekeza mu mitumba imwe iyo nayo iherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda iri mu kiyaya ciyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Habumuremyi Firme umunyamabanga mwishikira mu biro kwa musitanteri wa komine Rugombo yashikirije ko hari abamaze guhunga inzara ku mitumba imwe igize iyo komine. Kumvo z'uruzuba rwatse bwa mu kiyaya turimo hariho imitumba izikajwe n'urwo ruzuba ku mitumba Rukana ya mbere na Rukana ya kabiri. Ingo zishika 210 zimaze guhunga, bamwe baciye mu nzira z'ikinywabi bajya muri Kongo, abandi nabo bakaba bahisemo mu makomine duhana imbibe. Eka no mu makomine ya Buganda ihana urubibe na Rugombo hari abamaze guhunga inzara, naho umunyamabanga mwishikira mu biro kwa musitanteri atabitigiri yatanze muri iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara kugira abajejwe intwaro hamwe n'imvukira bahangane n'ico kibazo c'inzara. Hamaze guhabwa ivyegeranyo buramatari w'intara ya Cibitoke Bizoza Kaheme yabahaye ubutumwa bukurikira. Uyu mwaka twarahuye ikibazo muri iki gice cyo mu kiyaya, amasazo yose yo kurima yagenze nabi, ariko nico gituma yuko abantu bashobora gutangura guhunga kwa gufashanya kwigishwa ikuba kuriko kurahaba. Nivuga ko rero sabe abajeje intwaro kurushaho inama mubumvishe murazi ibibazo bafise hanyuma mubizane turabe ico twokora twese tugiye hamwe ngo ntubace bafata abantu. Inyuma y'amasaha 72 buramatari w'intara ya Cibitoki yari yamaze guhakana ko atabanyagihugu arongoye bari kubarahunga na cane kubera inzara. Mu kiganiro kubamenyesha makuru yatanze yindi siguro ariko nayo nyene nitandukanye niyo ya mbere. Gusa abagenda ni babandi babagiye gushingero muri Kongo, n'abandi rero bagira muri Tamakanaki, umugabo akaguma mu rugo hamugora akaja n'abana kugenda akazunguruka bakaja muri ya nkambi rimwo abarundi bace baraza kugira ngo babatekerere. Nta bantu bariko barahunga nkuko bagira bavyerekana ku mbuga ngurukana bumenye ko yicuza ko barahunga cane muri Buganda na Rugombo. Abanyagihugu bo mu kiyaya c'intara ya Cibitoke berekewe n'iyo nkuru, bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bemeza ko bugarijwe n'inzara kubera batimbuye mwirima ry'impeshi heze, ari kabiri na rimwe nabo nyene bagahunga. Twararimye tuburi imvura tegeze aho tubugajwe n'ikiza cy'inzara, ubuzina bw'amafaranga nta tukora amafaranga baza kuca mu bigo bya hariya baragenda. Inzara iraturembeje kuko nta mbura twarose no mwaka je twayinye byose byarumye, umwe babaye imfagusa abantu babayeho nabi, benshi bariko baragendanya bafise ukuntu bagenda baragiye nyene kugira baranyene abana babo buba. Eka nta mwimbo nta mbura yaguye muri Rusiga, abandi baguma nyene bagibigira muri ko kurondera ubuzima. Natwe naga numvugira ngaho mukanya ndagenda da sindi gwicwa n'inzara. Amatohoza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakoze mu ntara ya Cibitoke yerekana ko abenshi bariko bahunga inzara bari ku ntonde z'abaheruka guhunguka bava mu gihugu kibanye ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kuko batimbuye. Mu ntumbero yo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa mu Burundi, ubushikiranganje bujejwe uburimyi butegekanya mwirima gici turimwo mu biyaya hakoreshejwe kuvomera amahegitari 64,000 niyo azorimwamwo ibitegwa mbumbarugo ku rwego rw'igihugu. Intara ya Cibitoke idasigaye inyuma, ni mu gihe mu cijyo mu mwaka uheze hari harimwe amahegitari 26,000 byatangajwe n'umushikiranganje Deo Guide Rurema kwigenekerezo rya 11 kuno kwezi kw'indwi mu nama n'abarongoye ibiro bijeje uburimyi mu ntara, inama yo gusuzuma aho imyiteguro y'iryo rima igeze. Urakoze Thierry Ndayishimiye. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda Vena Rutunga uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside kuri uyu wa mbere yarangije kwiregura ku byaha bamurega. Rutunga aravuga ko asanga ibyaha byose ari bihimbano, agasaba urukiko rukuru kubamo hagati hakazagaragara icyo yita ukuri hagati ye n'ubushinjacyaha. Inkuru ya Eric Bagirubusha. Asoza kwiregura ku byaha aregwa Bwana Vena Rutunga mu iburanisha rya none yakomereje ku cyaha cy'ubufatanye cyaha ku cyaha cya jenoside. Aregwa gutanga ibikoresho gakondo birimo amasuka n'imihoro byifashishijwe mu gukora jenoside. Yabwiye urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ko ibyo byose nta byabayeho, yewe atigeze anatanga amabwiriza ko uwo ari we wese mu gukora jenoside. Abatanga buhamya bavuga ko Rutunga n'abandi bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi izari
bakoze inama nyuma irangiye Rutunga ajya gutanga ibikoresho byo kwica abatutsi. Rutunga akibaza uburyo iyo nama yaba yarabaye abandi bayobozi babiri batari muri zari. Asobanura ko umwe yari i Kigali undi yarirukanywe adashobora no gukandagira mu kigo. Avuga ko n'iby'inama za video conference bitashobokaga kuko iryo koranabuhanga ritari ryakageze mu Rwanda. Umwe mu batangabuhamya yemeza ko ibikoresho gakondo byari bifitwe n'abakoraga isuku uretse abatutsi. Rutunga akabihakana, akavuga ko abakoraga isuku babaga hanze y'ikigo kandi nta mukozi wa Izari watangaga ibikoresho. Avuga ko babihabwaga n'abakapita babo nabo babihawe n'abashinzwe ububiko bwabyo. Rutunga avuga ko hari abatangabuhamya bavuze ko baje kwica muri Zari baje bizaniye ibikoresho byabo atari byo baherewe mu kigo. Abwira urukiko ko muri Zari nta bariyeri zari zihari kuko hatari hanazitiye. Asobanura ko hari bariyeri itarakoreshejwe. Avuga ko yashyizweho mu kwezi kwa gatanu 1994 n'abasirikare bahanyuraga intambara iriho yerekeza i Butare kucyo kujya kuzana abajandarume bo kwica abatutsi. Rutunga avuga ko yari yagiye kutabariza ikigo. Yasobanuye ko wari Prefet Nsabimana Sylvain nyirizo nzego z'umutekano yatabaje mu mwaka w'2014 yagizwe umwere mu rukiko rwa Arusha kubirebana n'ibyavuzwe ku byabereye mu kigo cya Izari. Avuga ko we nka Rutunga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko yakoze muri uko gutabaza inzego z'umutekano. Ati nari umuyobozi w'umusivile ku mpimbira rero ubumenyi bwangira icyitso nta bumenyi nari mfite bwangira icyitso kuko nanjye narahigwaga. Rutunga avuga ko bishoboka ko abajandarume yatabaje baje gukora ibinyuranye n'icyo yabazaniye akumva bitamureba. Araburana avuga ko nta shyaka rya politiki yabayemo kuva muri 1991. Akavuga ko atigeze yanga abatutsi kuko ari nabo benshi bakoranaga muri departoma ye. Yemeza ko ari nabo bakoranaga ubushakashatsi kandi utakorana ubushakashatsi n'umuntu wanga. Avuga ko yahawe abajandarume bagera muri 15 bagerageza kugarura ituze mu kigo cya Izari. Gusa ku munsi ukurikira asobanura ko haje abandi bantu bagera mu 5,000 bateye, hari nabwo hiyambajwe ingufu za gisirikare zasabwe na Prefet. Ubwunganizi bwa Rutunga buvuga ko nta kindi kimenyetso kiri muri urubanza uretse abatangabuhamya bamushinja. Bukavuga ko abo batangabuhamya nabo bivuguruza ariko bagashingira ku kuba Rutunga ari umuntu ukomeye. Hari bamwe mu batangabuhamya bavuga ko abakozi ba Izari bishwe Rutunga hari ku gikorwa cyo guhemba bicanyi inzoga, inka n'amafaranga. Rutunga arabihakana, avuga ko ntaho bashoboraga gukura inzoga kubera ko nta rutoki nta n'amasaka bari bafite. Agashimangira ko muri icyo gihe n'utubari twari dufunze. Ku cyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu asanga kuba Nsabimana Sylvain wari Prefet mu rukiko rwa Arusha yarakiburanye kandi akakibaho umwere bishingiye ku kuba yaratabaye mu kigo cya Izari nawe akumva nta kindi yakivugaho. Asoza ku myiregurire Rutunga avuga ko ibyaha aburana babimugeretseho baramubeshyera. Yavuze ko abatangabuhamya b'ubushinjacyaha badasobanutse kandi ko we n'ubwunganizi biteguye kubitangira ingero. Asaba ko urukiko rwazabamo hagati nyuma we n'ubushinjacyaha ukuri kukazajya hagaragara. Abanyamategeko ba Rutunga nabo baravuga ko ibyaha aregwa byamwitiriwe kubera umwanya yari afite mu kigo cya Izari. Ku byaha byose basanga hagombye kuba hari ibikorwa nyirizina yagombye kuba yarakoze. Baravuga ko ibimenyetso bimushinja biri mu buryo bwa rusange bidafatika. Baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza niba koko Rutunga yarazanye abajandarume bo kurinda umutekano azi neza ko baje kwica abatutsi. Urukiko rwabajije ubwunganizi niba igihe umuntu yatabaje abatabaye bagahindukira bakica uko byafatwa mu rwego rw'amategeko. Basubije ko Rutunga yafatwa nk'icyitso igihe yaba yarazanye abo bajandarume asanzwe azi umugambi wo kwica